ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano birenga 500 Uburusiya kubera intambara bwashoje kuri Ukraine n'urupfu mu minsi ishize rw'umukuru w'abatavuga rumwe na leta Alexei Navalny. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi avuga ko ibiganiro byonyine akeneye ku kibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibyamuhuza na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Paul Rusesabagina unenga ubutegetsi bw'u Rwanda yabwiye akanama k'uburenganzira bwa muntu kahuriweho n'imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza ko mu Rwanda nta bwisanzure n'ubutabera bubayo. Yabazwaga muri gahunda y'umugambi w'Ubwongereza wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uwa gatanu itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Njumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU byatangaje ibihano bishya byafatiwe Uburusiya mu kwibuka imyaka 2 y'intambara bwagabye kuri Ukraine. Washington kandi yanafashe ibindi bihano byiyongera kuri ibi nyuma y'urupfu rwa Alexei Navalny utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Putin. Yavuze ko ingamba nshya zirenga 500 zizizeza ko Perezida Putin azishyura ikiguzi kiremereye kubera ubushotoranyi bwe mu mahanga n'igitugu mu gihugu cye. Ibihano bya Komisiyo y'Uburayi bigamije gutuma Uburusiya budashobora kubona ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa mu gisirikare. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya ivuga ko ibi bihano binyuranye n'amategeko. Hagati aho amabombe y'Uburusiya yakomeje kumishwa mu ijoro yica abantu mu mijyi myinshi yo muri Ukraine. Itsinda ry'abakandida 16 mu matora ya perezida yakererejwe muri Senegal bavuga ko batazagira uruhare mu biganiro by'igihugu byasabwe na Perezida Macky Sall. Ni nyuma y'uko Bwana Sall asezeranyije kuva ku butegetsi manda ye nirangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Kuba nararahiye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane muri 2019, ubwo rero ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane muri 2024 ikiringo cy'imyaka 5 nibwo kizaba kirangiye. Nteganya rero kuzahagarika kuri icyo kiringo. Rero ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane nzahagarika imirimo yanjye nk'umukuru w'igihugu. Ariko yananiwe gutangaza itariki nshya y'amatora y'uzamusimbura. Iri tsinda ryasabye ko amatora akorwa mbere y'itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane. Muri uko kwezi Perezida Sall yateye amage mu itegeko nshinga igihe yasubikaga amatora yagombaga kuba ku cyumweru. Abadepite mu Budage batoye bemeza ikoreshwa ry'urumogi mu mategeko. Bikurikiye icyo umunyamakuru wa BBC yavuze ko zari impaka zikomeye kandi byagaragaje imbamutima nyinshi mu nteko ishinga amategeko. Kuva mu kwezi kwa kane abantu bafite imyaka y'ubukure bazemererwa n'amategeko kuba bagira agapfunyika gato k'urumogi ko kwinywera ndetse bakaba bagatumurira n'ahantu henshi hateranira abantu. Bazanemererwa kandi kuba bahinga ibiti 3 by'urumogi kuri buri rugo. Abadepite b'ishyaka riri ku butegetsi bavuze ko ibi bizaca intege isoko y'amagendu, birinde abanywa urumogi kuba bahabwa urwanduye ndetse bigabanye n'inyungu z'amabandi arucuruza rwihishwa. Abatabishyigikiye ariko bo bavuga ko bizagira ubuzima bw'urubyiruko bukaba imbata y'urumogi. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yasuye ahantu hakongowe n'inkongi yibasiye inzu y'amagorofa 18 mu mujyi wa Valencia
anasezeranya inkunga iyo ari yo yose ikenewe muri uyu mujyi ndetse no mu karere. Abantu bagera kuri 4 bishwe n'uwo muriro, ariko abandi 14 bo baracyaburiwe irengero. Sanchez yihanganishije abagizweho ingaruka bose. Nubwo iyi nzu igishyushye, abazimya umuriro bashoboye kwinjira mu magorofa yo hasi batangira gushaka abantu baburiwe irengero, ariko bananiwe kujya mu magorofa yo hejuru kubera impungenge z'umuriro ukomeye. Aya ni amakuru ya BBC. Ibiro by'ishami rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Loni biravuga ko ubuhonyanga bwaryo bikomeye cyane bikorwa n'impande zombi zihanganye muri Sudani mu ntambara yateye abantu miliyoni 8 guhunga ingo zabo. Cyegeranyo kirimo ibimenyetso by'abantu batanze babarirwa muri magana kuva mu kwezi kwa 4 ku mwaka ushize, igihe intambara yadukaga kugeza mu kwezi kwa 12. Inkuru ya Emogene Fox uri Geneva, muragizwaho na Robert Patrick Misigaro. Ukugwanira ubutegetsi hagati y'abagabo babiri batoroshe hamwe n'ababashigikiye kwateje ubwoba n'uruhagarara mu banyagihugu bose. Icegeranyo ca ONU kidondagura bumwe mu bugizi bwa nabi butagira izina. Muri ino ndwi haragiye habona video yerekana abanyeshure bacibwa imitwe n'abagabo bambaye impuzu za gisirikare, mu nyuma baza kugaragara bayererana iyo mitwe mu mabarabara baririmba indirimbo zirimwo gutukana. Icyo cegeranyo kandi kirimwo amakuru yo gusambanya ku gahato bikagigwa no kubana, ariko kikavuga ko isoni ziherekeza guhohoterwa gufatiye ku gitsina zituma abahohotewe batabivuga. Amasanamu yafashwe n'ivyuma vya satelite yerekana ikoreshwa ku buryo bwagutse ry'ibisasu biremereye mu bice bituwe cyane hagapfa abanyagihugu benshi. I Darfur icyo cegeranyo kivuga ko ibihumbi by'abantu biciwe mu bitero by'abagabwe ko kubera ubwoko bwabo. Umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu mpine uratanga impuruza ku cyegeranyo ku cyorezo nako cyakorera muri Zambia ku rwego rutigeze rubaho mu gihugu. MSF ivuga ko hari ubwandu burenga 19,000 n'impfu zikabakaba 700 zatewe n'iyi ndwara. Uyu muryango wavuze ko uburwayi bwatangiye mu murwa mukuru Lusaka mu kwezi kwa 10, ariko ubu bwamaze gusakara mu ntara zose z'igihugu. MSF ivuga ko korera ari indwara yoroshye kuvura, ariko kubura ubuvuzi bukenewe bishobora gutuma umuntu yapfa mu gihe cy'amasaha make. Iyi ndwara iterwa n'amazi mabi, bityo kubona amazi asukuye ni ingenzi mu kuyibuza gukomeza gukwirakwira. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Hano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi avuga ko ibiganiro byonyene hakeneye ku kibazo cy'intambara mu buseruko bw'igihugu ciwe ari bizomuhuza amaso mu yandi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Mu kiganiro ca mbere n'abamenyesha makuru kuva tanguye ikiringo ca kabiri haraheze ukwezi, Tshisekedi yongeye kuvuga ko hatazo kwigeraganira na M23 hagataho, ariko ibyo gushoza intambara ku Rwanda yakangishije mu mwaka uheze yaraye havuze ko ubu yabaye harabyihoza. Inkuru ya Dominique Magenge i Nairobi. Mu kuvugana ubwa mbere n'abamenyesha makuru kuva atanguye ikiringo ca kabiri haraheze ukwezi, Perezida Tshisekedi yashimye kwigira umutumire w'ikiganiro umushikiranganje wiwe ajejwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta asanzwe atanga buri gihe. Habazwa ibibazo ibyo ari byo byose byumvikana kwica intambara mu buseruko bw'ico gihugu kitari guhara, na cyane ko Perezida Tshisekedi yaravuye Addis Abeba aho ico kibazo cavuzwe mu nama yamuhuje n'abakuru bo mu karere. Ku mpamvu aguma ashimangira ko adashobora kuvugana n'umugwi M23, ikibazo ngo n'abanyekongo bo mu gice cugarijwe n'intambara bibaza, Tshisekedi yavuze yuko uwo mugwi wari watsinzwe mu 2012 ngo wasubiye kwisuganya ugaruwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko kuvuga ati niyo mpamvu ntashobora kuvugana na M23, avuga ko kumvikana canke ibiganiro abishaka, ariko gusa ngo n'u Rwanda kuko ngo nirwo rumusotora. Ati naranabivuze mu nama ya Addis Abeba, mbwira Kagame ubwiwe nti niwe we nshaka kubona imbere yanje mu biganiro. Aho turacarondera ico leta y'u Rwanda ibivugako. Perezida Tshisekedi yanabajijwe igituma ataratangaza ko yinjiye mu ntambara n'u Rwanda mu gihe mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze yavuze yuko hagize n'urusasu rumwe rwongera gusohoka mu buseruko bw'ico gihugu azoca bikora. Umunyamakuru amubaza niba yarabihebye canke niba harabamuremereye ngo abihebe. Tshisekedi yishuye yuko ibihe bitabimwemerera.
Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ibihe turimo ahantu bibabwira kuko ndi mu bantu barabira hafi biriko biraba. Ibihe turimo rero ntibinkundira gushira mu bikorwa ivyo navuze. Permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas. Atari uko ntabishobora canke ntabishaka, ari uko bitumwe n'uko ari utwigoro twinshi dutuma kuja mu nzira y'amahoro, ari inyifato y'ubwitonzi kurusha gufata inzira yo gufora umuheto. Est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Aho Tshisekedi yibukije umugambi w'ibiganiro urongowe n'umukuru wa Angola, uw'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Tshisekedi ati ico nshira imbere n'amahoro, abonetse atantambara ibaye nosinyisha amaboko yompi, ariko akagaruka akanagabisha ati bibaye ngombwa ko haba intambara naho nyene nzosinyisha amaboko yompi. Pwemedi ku magenge bibisigahuza miryango Nairobi. Tukiri kujyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo Salva Kiir asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yagendeye Uburundi kuri wa gatanu, aho mu byo yaganiriye na mugenzi we Burundi harimo ingorane y'umutekano mu cyurangwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iby'urwo rugendo reka tubibaze umunyamakuru Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. Salva Kiir yamaze mu Burundi amasaha 6 gusa. Yari yaherekejwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Mathuki. Ibombi bakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho baganiriye ku bibazo by'umutekano mu karere ka Afrika y'ubuseruko, cyane cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rigufi ryasomwe na Peter Mathuki inyuma y'umubonano, abo bakuru b'ibihugu bavuze ko ari ngombwa ko ivyumvikanywe i Nairobi ni Rwanda mu mugambi wo kuronderera amahoro akarere k'ubuseruko bwa Kongo vyoja mu ngiro vuba cane kugira intambara irangwayo ntitandukire ibihugu bibanyi. Umwe mu mihari gisibije cane ni M23. Kongo yagiriza u Rwanda ko ari rwo rwayiteye rwihishije inyuma yawo, ariko rurabihakana. Uwundi muhari rwanirayo ni Rede Tabara, ugizwe n'abarundi, ukaba uherutse gutera mu Gatumba muri komine Mutimbuzi. Usa n'uwashegesha inzego z'u Burundi, nazo nyene zagiriza u Rwanda kuwuha inyigisho n'uburyo. Ubu Uburundi na Kongo bisa n'ivyagize urunani mu guhangana n'u Rwanda. Mbere ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba hamwe n'iza Kongo mu kurwanya M23. Salva Kiir yagendeye Burundi avuye i Kigali mu Rwanda, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Avuye mu Burundi yaciye yerekeza Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe umuryango aramutswa uriko wakamwa umuriro, birumvikana ko icihutirwa ari ukugerageza kuwuzimya. Gildas Yihunda Impundu, bibisigahuza miryango i Bujumbura. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'u Rwanda. Paul Rusesabagina asanzwe atavuga rumwe na leta y'icyo gihugu, avuga ko mu Rwanda uhitamo kuba hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa FPR canke kwitwa umwansi. Ibyo yabishikirije akanama ku burenganzira bwa muntu kaburiweho n'imitwe yombi y'inteko nshingamateka y'Ubwongereza, aho yariko iramubaza ku burenganzira bwa kiremwa muntu muri icyo gihugu, mu gihe Ubwongereza bushaka kurungikayo abimukira binjira mu Bwongereza nyine hadakurikije amategeko. Ni inkuru ya Siriyake Muhaweneyo i Nairobi. Muri ico kiganiro yatanze ari muhira iwe muri Amerika ku buryo bwa video kuri uyu wa gatatu, Rusesabagina yavuze ko mu Rwanda yapfungiwe aho yita mu ibagiro kandi ko atabwisanzure n'ubutungane buri muri ico gihugu. Avuga ko yanyurujwe akurwa i Dubai bamujana i Kigali. Asigura ko umutwe wiwe bawushize mu mufuko, aboheye amaboko imugongo n'amaguru aboshe, bamuta mu modoka bamujana ahantu ngo bo bavuga ko hatekanye. Aho ngo niho bicira abantu. Rusesabagina yemeje ko aho hantu yahamaze imisi 4 ariko araborizwa igufa. Avuga ko yumva abantu baboroga bariko barakubitwa. Naho yaburanishijwe agakatirwa gufungwa imyaka 25, Rusesabagina yabwiye ako kanama ka Sena ko atarubanza rwabaye kuko ngo urubanza rwose rwo mu Rwanda ruba rufise aho rwegamiye. Avuga ko ari nayo mpamvu yafashe ingingo yo guhagarika kuburana. Uwo mugabo w'imyaka 69 avuga ko abo mu muryango wiwe bagiye baratotezwa, agatanga akarorero kuri mushiki we w'imyaka 76 yahatiwe kuza araja kwagiriza musaza we mu rwego rukuru rw'ubushikiza manza RIB.
abajijwe n'umwe mu bagize iyo komite ivyerekeye gukorana n'umuhari FLN wagirizwe ibitero byo mu karere ka Nyaruguru na Rusizi mu kwezi kwa gatanu mu 2021 avuga ko muri MRSD bari baramaze kwirukana uwo muhari. Paul Rusesabagina yamaze imyaka irenga 2 mwibohero azakorekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ikete ryiwe ryo gusaba imbabazi ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'ubutungane bw'u Rwanda avuga ko yicuza ibikorwa byakozwe na FLN kandi ko aramutse ahawe ikigongwe ibibazo bijanye na politike yo mu Rwanda azobisiga inyuma. BBC Gahuzamiryango yashatse kumenya ico u Rwanda ruvuga kuri ivyo vyagirije bya Rusesabagina. Ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda buvuga ko ataco buvuga ku vyiyumviro by'umuntu ku giti ciwe. Seriyake muhawe nayo BBC Gahuzamiryango i Nairobi. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha ya 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres ni 12:45. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango abari mu majyepfo ya Uganda madukurikira kuri Kisoro FM. Bishoboka gute ngo umuntu atabona canke abona buke buke ashobore kuvuza ibicurangisho ico kimwe n'ababona rimwe na rimwe mbere akanabasumbya. Uno munsi dusubira kubashikana kuri lycée Notre Dame de la Sagesse Gitega mu Burundi, imwe mu mashure afise mu ndaro abanyeshuri benshi bagendana ubumuga butandukanye. Umunyamakuru Giridasi Fundi Mpundu yaganiriye n'abagendana ubumuga bwo kutabona bavuza umuziki bakaba bahurikiye mu mugwi The Brothers Band Music. Aha abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona bari mu mugwi The Brothers Band Music bariko barategura indirimbo bazokwikorako mu manza zitandukanye. Bamwe bambaye amarori y'ibiyo bitabonerana. Uwabonye bariko baracuraranga ntiwomenya ko bafise ingorane yo kutabona. Pacifique Ndayireshe niwe barongoye. Ibikorwa by'umuziki novuga benshi muri twebwe ni nk'impano kavukira, ariko ukungene cya tugenda twaye developer. Ubu mabona ko twiga muri secondaire, imbere yaho gatoyi twaciye mu mashuri y'ibanze, amashuri mato mato hajya kuri centre urumuri hatangwe ishuri ry'abatabona. Yo dusanga bene wacu bakora umuziki murabazi nka bajya ba Fishuro niho bize nabo. Novuga ko babaye nk'akaranda, abasigaye baciye baguma babikora, hama natwe twashitse dusanga twavyize. Mu kwiga gucuraranga bakoresheje ubwenge no gufata ku mutwe mu buryo budasanzwe. Odifax Nikezwe avuze gitara kongera karirimba. Natanguye kwiga gitari imeze gute, habanza nkamenya gitari ifise imigitandatu, hama ikagira n'amakaze nka 21 23 gutyo. Hama camanza kumenya inote yose mbangire fate ndayifata gute, hamwe naho woyimbaza ata gitari ifise ukacumbwira ati inote ifata uku. Uyifatwa gute nkaca ndakubwira uko isanzwe ifatwa. Zimwe mu ndirimbo baririmba nizo biyandikira. Pacifique Ndayireshe ni umwe mu bazandika. Iyo baje gutegura arafata akanya kabaririmbira zimwe muri nshasha abaherutse kwandika bakumviriza batekanye kugira bace baziga. Hambavu y'ivyo bariga cane no gutunganya amajwi yabo babicishije muco bita acapella. Ntibukurya musi naza kukuraba. Oh, in my heart there's 3 minutes rest for you. Je suis vraiment fou de toi, amaso yanje mniwe wareba. Umugwi The Brothers Band Music birashika ugahabwa impusha zo kuja gucuraranga mu mahuriro arimwe abategetsi. Aisha niyo nkuru na Emeline Nshimirimana, abakobwa babiri bonyene uwo mugwi usanzwe ufise, bavuga ko bagitangura bitari vyoroshe. Natanguye ifise ubwoba bwinshi cyane ku buryo fise na mike nyene kitakara hasi kora ubwoba gusa nyene nkagira n'amasoni menshi, ariko maze kumva yuko kuririmba ari ibintu bindimwe kandi nipfuza kugira ahantu heza kandi nyene cyane, ibintu by'ubwoba amasoni nacenza ndabyikoramwe bukebuke nyene uko biramera mwo ko burya nasanze ubwoba ari ikintu cica cyane kica gose.
umunsi wa mbere nja kuri stage naragize ubwoba bukeyi mbwa kubera navuga ati naje sindi jenyene ndi mu bandi ndariremesha nyene vyari biryoshe numva nezerewe. Abo banyeshuri ko ari 9 bifata nk'abantu badafise ubumuga, bemeza ko bashoboye mbere bakifuza gushikana umuziki wabo mu Burundi bwose no mu makungu. Gildas Yihunda Impundu, BBC Gahuza Miryango, Igitega. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mbere mu mukino wo gusiganwa ku magare, Umwongereza Peter Joseph Blackmore wa Israel Premier Tech yatsinze agace ka gatandatu k'isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda ahita nariyobora. Aka gace ka gatandatu kari gafite uburebure bwa kilometero 93. Abanyonzi bahagurutse mu mujyi wa Musanze muri iki gitondo barangiriza ku musozi wa mu Kigali. Peter Joseph Blackmore yasize abandi akoresheje amasaha 2 iminota 12 n'amasegonda 18. Blackmore asa n'uwarushirije hafi y'umurongo icyo bita kunyuka igare cyangwa sprint umunyakolombia Jonathan Restrepo waje ku mwanya wa kabiri. Bombi basiga ku masegonda 5. Ilkan Dostiev akomoka mu gihugu cya Kazakhstan. Joseph Blackmore yahise yambara umwenda w'umuhondo ugaragaza uyoboye isiganwa kuko ku rutonde rwa rusange amaze gukoresha amasaha 12 iminota 00 n'amasegonda 25 akarusha umukurikiye amasegonda 11. Uwo ni Ilkan Dostiev, uyu akaba akinira ikipe ya Sudal Quick Step. Mu banyonzi b'abanyarwanda ku rutonde rusange uza hafi n'Imanizabayo Eric bita Karadio wa 15 arushwa iminota 4 n'amasegonda 20 n'uwa mbere. Ni mu gihe Mugisha Moise ukinira ikipe ya Java Innovatech yageze ku mwanya wa 22 arushwa iminota 11 n'amasegonda 38 n'uwa mbere. Yambwiye ingorane yahuye nazo. Tape munsi yarigoye cyane kubera yuko tugihaguruka twawe n'umusozi wa mbere Buranga mu byo kuri proto yashiye ko yacikamo kabiri. Nge na yacitse ndi mu ya mbere mu gihe ngize muri Buranga umunyururu wanjye wahise ujya mu mare uracika, biba ngombwa ko ntegeza depanage nayo ingera hitinze. Byabaye ngombwa yuko nkoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo ngiye gusubiza ku proto. Nayisubije ko mu byo giduhe n'umusozi wa kabiri ari wo muri tare ku kirenge. Byabaye ngombwa ko bongera kubaho kwata ko rinakoresheje imbaraga nyinshi. Ntago nabasha kuba na following break ye yaregeye. Ntago nacikinike, ntago nayamanika umukino utararangira. Abanyonzi 69 nibo babashije kurangiza isiganwa ry'uyu munsi kuri 90 baritangiye. Ku munsi w'ejo hateganyijwe agace karekare cyane. Abasiganwa bazahaguruka mu Rukomo mu majyaruguru y'u Rwanda berekeza i Kayonza mu burasirazuba. Ni agace kareshya n'ibirometero 163. Amakuru y'imikino nyakomereze mu mupira w'amaguru. Shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza izakomeza mu mpera z'icyumweru. Mu mikino iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ukomeye cyane n'uwa Arsenal ikina na Newcastle United. Umukino usa nkaho ari uwo kwihorera, umukino wabahuje mbere ukarangira Newcastle itsinze igitego 1-0 mu buryo butavuzweho rumwe. Ni mu gihe ikipe ya Manchester United izahura na Fulham, naho Manchester City kazasura Bournemouth. Ku cyumweru ho hazaba umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cya Carabao. Ikipe ya Chelsea ikazahura n'ikipe ya Liverpool. Urakoze Yves Bucyana. Hejo mu kiganiro cy'imvune imvano tuzabagezaho igice cya nyuma cy'uruhererekane rw'ibiganiro twakoranye n'abahoze bakina imikino ngororamubiri mu Rwanda. BBC Gahuza Miryango. Noneho ni umwanya w'ikiganiro Baza Muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwireho neza. Pneumonia cyangwa umusonga ni imwe mu ndwara z'ubuhumekero zisigaye zigaragara cyane. Iyi ndwara se yaba ari bwoko ki? Turi kumwe na muganga Jean Pierre Sibomana mu bitaro by'Umwami Faisal. Umusonga tubusobanuye neza rero twavuga ko ari ibihaha biba byanduye microbe, donc ibihaha bigira inflammation. Iyo inflammation mu Kinyarwanda ntabwo nabo ngo byitwa ngo iki, ariko tubijyanye n'ubushye ibyo tubona ku wenda nk'umuntu wahiye ku buryo budakabije. Iyo inflammation iri bitewe n'iki na microbe zinjiyemo. Ibyo nibyo nakwita umusonga. Nkeka ko impamvu abanyarwanda bayise umusonga ni ukubera ko iyo uhumetse winjiza umwuka uhagararamo hagati ukumva urababaye. Icyo ni kibwacyo cyitwa umusonga. Ariko ubundi bwite cyo ni ikimenyetso kimwe. Ariko harimo gukorora, igikororwa kisa nabi,
yewe ndetse ushobora gukorora hakazamo n'amaraso rimwe na rimwe, ubundi ukagira umuriro, ubundi ukananirwa. Nkeka ko ari nk'ibyo bimenyetso bikunze kuzaho nk'umurwayi ashobora kuza ataka. Ikindi wenda ni nk'umuganga we yasuzuma se wenda we abona iki, abona ko wenda umutima wirukanka cyane, akabona ko uhumeka inshuro nyinshi, ndetse n'umwuka uburyo winjira mu bihaha bihinduka ku buryo butandukanye n'umuntu. Hakaba ibizamini umuntu ashobora gukora, nk'iyo umuntu wenda bafase nk'iyo bita radio thoracique, ushobora kubona ko yahindutse. Ufashe si ibizamini ukabona ko harimo inflammation yazamutse, uvuga ngo maserire, uturandarye dutoya tw'umweru tukintu tujya hejuru. Byose ni ibimenyetso bihura, byose bikitwa pneumonia, ariko ariyo bita mu Kinyarwanda umusonga. Muga umuntu yanduye indwara y'umusonga kugira ngo ibimenyetso bigaragare, hagati aho umwanya ubungana gute? Nyuma y'amasaha 28 umuntu agize mikrobe mu mubiri we, icyo gihe ibimenyetso byaba byatangiye kuza, ariko bishobora kugorana mu by'ukuri kugira ngo byatangiye ryari, kuko ushobora kuba ufite mikrobe mu mazuru cyangwa se gripe, ariko ikazarangira ibaye umusonga. Ibibazo cy'amatsiko nyine nari mfite wa mugani ngira ngo n'abantu benshi bakwibaza, inkorora cyangwa se gripe ihuriye hehe n'uyu musonga? Iyo tuvuze umusonga kuko turavuga urwungano rw'ihumeka rufite ibice bibiri, hariho iyo bita hejuru no hasi. Hasi nuvuga ngo ni hahandi umwuka ugenda ukibika aho utangira gukoresha kujya kwinjira mu maraso. So iyo rero niyo bita umusonga bw'ukuri. Ariko yabya amagripe byo ni uvuga ngo ni inzira z'ubuhumekero zo hejuru, bavuga ngo igihe cyose bitaragera mu gihogohogo niba ariko nakita trachée, bitagiye munsi muri bronche, bitagiye muri alvéole, ubwo nuvuga ngo ni hasi cyane, icyo gihe ntabwo byitwa umusonga, byitwa ko umuntu arwaye indwara z'ubuhumekero ariko zizafasha ibice byo hejuru. Icyo gihe ntabwo ari umusonga rero. Umusonga ni wa wundi ufata ibihaha byo hasi, aho umwuka winjira utangira kwinjira mu maraso. Muga iyi ndwara y'umusonga iyo umuntu yumvise yumva agira ubwoba, ibibazo ikunze gutera n'ibihe bikomeye? Umusonga ni indwara ikomeye, yangiza cyane ibihaha, yumvikana ko biba byageze hasi, yewe niyo umaze no kuwukira ashobora kugira ingaruka, uko urumva ko nkuko nabwiye ko habamo inflammation, bigiye kubera nk'ubushye, nyuma hazamo ibikovu, ndetse wenda nyuma y'imyaka yineye ukazagira ikibazo wenda cyo kuzajya uhumeka bikakugora, ariko bwite iyo umuntu abyivurira hakiri kare uyu musonga wakira. Ikindi navuga ko umusonga tuwugeranya ku buryo butatu. Hariho umusonga umuntu ashobora gufata mu rugo, duke aho atuye, iyo umenye hakiri kare ukawuvura urakira. Ariko hariho n'umusonga ujyanye n'abantu bakoresha imiti y'amantibiyotike, cyangwa se ku muntu nanone ufite indwara za karande. Iyo afashwe n'umusonga akenshi afatwa n'umusonga ukomeye. Iyo misonga urumva ko itandukanye. Reka ngaruke ku kandi kabazo. Kuva haza COVID-19 bavuga ko iri mu ndwara zangiza ibihaha, kandi n'uyu musonga nawe wangiza ibihaha. Hari aho COVID yabihuriye n'ingiyi ya pneumonia? Nubwo rero COVID ni virus y'ubwayo, nta na bacteria yinjiremo yagutera umusonga, yewe ndetse harimo n'abagira ingorane bakagira inkovu zayo, ku buryo yako nko wenda umuntu ashobora kugira n'imyaka 2 agifite ibyo bimenyetso bya COVID. Ariko ubundi bwite twavuga ko iyo umuntu nta kindi kibazo asanganywe, izi ndwara za virusi zo zishobora kwikiza z'ubwazo, ariko umuntu agomba kuzikurikirana hakiri kare. Muga muri iki gihe bivugwa ko indwara z'ubuhumekero zigenda ziyongera muri rusange, n'iyi ngiyi y'umusonga nuko? Yego, ndetse iyo bita kwandura ku kirere ni ikibazo gikomeye ndetse gishobora kuba kigenda cyongera umusonga, ndetse leta zigomba kwitaho kiburi cy'abantu bayungurura umwuka waho batuye. Numva ko ari nk'icyo gisubizo hari nakubwira. Ku batarayirwara wenda no kubayirwaye, inama mwatanga niziye? Mbere na mbere hari ukwirinda, birashoboka ukareba niba iyo myuka uko ushobora guhura nayo, ariko hari n'ibindi by'ingenzi, cyane cyane nk'abantu banywa itabi, uko twumvikana neza niba hari abasirikare bagomba kukurwanyiriza umusonga ku giti cyawe, kandi umusonga ukaba ufite ibihaha, nushyiramo iriya myotsi y'itabi urumva ko gufata virusi bizaba byoroshye. Ikindi wenda navuga harimo kwikingiza, harimo inkingo zirinda umusonga. Ikindi buriya urabona ko dufite amagripe atandukanye, ugomba kugira isuku, ugakaraba mu ntoki, kugenda wikorakora ku mazuru ahantu hose, ufata abantu mu ntoki, ntabwo ari ikintu cyiza. Ikindi wenda iyo bikabije umuntu ashobora gushyiramo n'agapfukamunwa ugiye kunyura ahantu handuye hari imyuka mibi, cyangwa se hari abantu ubona ufite gripe, icyo gihe ni byiza ko washyiramo agapfukamunwa.
muganga Jean Pierre Sibomana watubwiraga ku ndwara ya pneumonia cyangwa se umusonga. Kubifuza kubaza turacyakira ibibazo i Kigali ni gasanduku amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga. Nicyo rero dushoje amakuru yacu yo kuri wa gatanu itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri. Na makuru yarahagarariwe na Nina Iradukunda, ku buhanga bw'ibyuma hari Abi. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Thank you.